uvuze ku kintu ca moyen donc nageze kumva yuko ufise sugar mami ufite sugar mami ariko ni muce mureka kumudraga oya afise mu sugar mami donc ngam sponsoriza cyane bica abastar baba keneye ko tuge les filles on va draguer ubizi gute ko twebwe tutarondera les filles mukabi wumvise ingene avuze Rwanda yavuze yuko ari ahantu yipoince genre elle veut pas parler ni qui ni genre de fille Oli a préféré akunda donc premièrement une fille qui se respecte kandi ari matira mu mutwe like azi icyo ashaka gushika ko mu buzima kandi ari propre di fraîcheur afise izo tumanza kumurondera nza kumudraga madame hari madame wa hari sorry ariko Hey bakunzi ba Bujayi TV, la famille Bujayi TV aho muri hose aho muherereye hose, famille ya music burundaise turabaye mwiriwe bwakeye bivanye naho muri. Donc nko muribona twaje kurondera amakuru amwamwe ku baririmbyi ko twayibemereye muri Bujayi. Donc sur le micro vous êtes avec Davina Monica, behind the camera muri kumwe na Juma Jux. Ya ariko ba amasanamu ameze neza. Donc twaje kuraba umuririmbyi umwe hano amazi imisi abikora fresh yitwa DJ Oli yagiye kumenyekana mu ndirimbo nyinshi donc munyana hamwe n'izindi zitandukanye comme yari juste salutation donc Juma tuingie Juma Oli yamakuru ani meza urakomeye ego uwo kubwira kuberewe yo babigize nabi ngira nuko yewe yabibonye shabura berewe vraiment cyane ni authentique urakoze cyane fraîcheur ndabona imenguri muri baba type bisiga nayo nisiga bide fraîcheur good niko nisanga nyene gusa n'aba diaspora nibigeze ba muri Canada no musore wapi vraiment uri sûr oya ninganye mu Burundi rege Burundi hararyoshe ari fraîcheur nyene iryoshe nyene imeze neza izi fraîcheur afise izo tumanza kumurondera nza kumudraga madame hari madame wa hari sorry ariko sasa uri tubagendeye nyene Bujahid kugira ngo dushobore kuvugana nawe ku makuru amwe agiye atandukanye kuvyerekeye umuziki wawe akazi kawe kusanga uzukora donc muri entertainment ya 257 kandi turagushimiye kuba watwakiriye waduhaye umwanya abandi bastaye baratugara ko cyane vyakweri cyane je mvuze na ubwo merci d'abord kubona mwe mwanyiyumviri kandi karibu kandi nundi munsi baza kutuzimana none cyangwa muza kuduha ibitabo oya nta kibazo ni restaurant turabazimana baranyemereye ibyo kurya no musi ndiyo mpamvu ngiyanje muri mood kwanza y'ibisadi donc Oli twakumenye ku mahit menshi cyane donc ni hit uruko gusohora itwa munyana rya ndirimbira riratovye merci yeba mbonye ko nagize na challenge nezewe cyane mani rya ndirimbo numwuka kandi voma ndagushimire kubera ko niho ndakuboneye merci beaucoup nabandi bavyumvire babikore voma cyangwa basanyera turabakorera ikintu mbwa ni bon nyene ntimutumenya twese je ndaza gushima mbo ego ushobora gusanga hariwo ababipfuza kubikora mugabo urumva ntibatumenye canke ntizidushikiye ego gusa je ndaryoye kubona iwawe yaranshikiye waruzi ko ndumufani wawe oya vyaruzi vyakweri bimenye rero ko ndi umufani wawe birandyoheye cyane vraiment plus umufani nkawe urumva ni niteka ntangere kabisa ego Oli je nakutangiye kumenya kuri iyi ndirimbo yitwa yari juste salutation rya ndirimbo ni vibe ni vibe bisazi ya abantu benshi nyene barayikunze même si je naho nayisohoye sinarinzi ko abantu bayikunze sinarinzi ko abantu bayakira nyene mugabo ni indirimbo yatumye DJ uragira handi hano ego wombwira ntuzenya relation iri hagati ya wewe na Cristiana Lali Gomez ntayo vraiment ugiye kuraba deje namumenye kubera irya ndirimbo kuko je narayisohoye banasohoye akanani ka coming soon ka 30 secondes ndagasohoye rero Gomez karamushikira nk'inyuma y'isaha imwe ndagashize hanze rero acara kabona
kuva uwo munsi rero ndibuka après hari nko mu majedi comme ça samedi tuja duhurira mu Cibitoke ca Rugombo hariyo show yari yabaye rero niho twaciye tumenyanira na sino nta bindi bintu vraiment byari bihari. Donc wowe wagakoze genre utamutse ari no mu comedienne w'umusazi gutya ameze fresh. Christiana shout out to you ndagukunda cyane arabizi nawe arabizi cyane nanje ndumufana wiwe kabisa cyane gusa amadibisi menga sinzi ibintu arimo then wari umuzi genre ntiwari umuzi na gato wowe wabikoze gutyo nyene ubonye akavideo kati reka ndabikora gutyo mu gutamuzi oya ntawe narinzi vama n'ama video ntwari bwayabona narigeze kubona iyindi ari iyindi yo gufungura umenga yari yasohoye gusa rero ni yacinye interesa cyane nyene cabuganire kasore mu ndirimbo. Donc inspiration yavuye hajya ya salutation ko batayizi do yakakapela gato. Hey girl, salut ça va? J'espère que umeze neza girl. Nashaka menye uko waramutse. Wow. Mu majambo make nkuramutse nizere ko meze neza. Akol kugira menye ko meze neza. Wirigwe neza ugubwe neza mu bihe vyiza by'akanyamuneza girl. Yari juste salutation. Urarabegire nkago meze uti ivyo nibiki. Nigiki cyakonspirer kuza muri musique de la première fois ou d'injira muri musique. Donc nigiki cyagupushye que aya abantu baba découragé cyane na musique bihereye ko donc na promo ihari ndende. Donc muraririmba donc novuga ati kurimba kwanyu mu Burundi ni nka waste of money. Then mashaka kurimba mvuga ati je veux être ça et ça et ça mugabo final ukazurimba istatu zindi zitanu ariko ntiyabe feedback nyene genre ushaka mugako nyene haraba donc karaba gatoyi ariko pana kajyo ushaka. Donc qu'est-ce qui t'a inspiré kugira winjiye muri musique donc kuririmba indirimbo yawe yambe mvuga ati laisse-moi me lancer comme ça. Okay. Je nakuze ndumuntu nkunda musique cyane. Parce que ndibuka nkiri muto nahora ndirimba muri naragira ama repetition kuri église ugasina shwa kuririmba hanyuma nkurira abo tuvukana presque bose bararirimba ariko jewe narumva ko urumva urujwi rwanje narumva ko ntashobora kuririmba ariko narabikunda narashobora kwandika indirimbo nkazandika bw'abantu bakumva ko zimeze neza ariko nkumva kumenga je peux pas chanter. Umunsi nja muri studio naringiye muri studio ngiye kwiga production muri Agap Record hanyuma ndakora ama beat un jour mbwira mu producteur nyene twakorana nyene ndamuproposer nje ndafise agasong ndakaririmba arakumviriza avuga ati ni kabo chavuga ati okay reka ndakagukorera kubera umunsi renca ndatangura mugabo malheureusement uwo munsi nkoze indirimbo ya mbere nta feedback nigeze ndo abantu bose bavuga ngo iyo ndirimbo yanditse neza mugabo nta wampa courage ko bandanye umva yari indirimbo nziza peut-être que nayiririmbye nabi navyo nzi kuko nta wigeze abimbwira nabo nayihaye ngo bamfashe kugira promotion baguma mbwira ngo tuzokubwira ngo tuzoyivuza biheruko hanyuma après haheze presque umwaka wose cankora yindi ndirimbo mvuga nti franchement kuri mba sivyo wanje reka ndabireke mvuganira je m'en fous reka ndayikore cankora indirimbo iyindi iyo ndirimbo yitwa oya reka ndayiririmbye abantu ca baratangara mvuga ati iyo ndirimbo niwayiririmbye sikashobora ibintu nk'ivyo kuva ico gihe nca numva ndagize courage kubandanya urumva ndabonye ko ari abantu basi baprecia entreta jewe iryo jwi navuga ko ntushobora kuririmba niryo abantu batumye bakunda ca ndumva rero ndagize ingufu nca mvuganireka mbandanye yego nkore entreta hari ikindi kintu wavuze ngo hari abaririmba imwe canke zibiri zitatu akabona nta promo canke ivyo yari yiteze ufate mu gihe uharuri ikintu hafi biroroshe kuba découragé kuvuga ati jewe ndakeneye gushika kuri step ukihantoya urumva ubonye aho wari uraharurira udashitse ucubona kumenga c'est la fin mugabo rero jewe nzi ahantu nshaka gushika ni kure cyane kandi biriko biraza buke ndibaza ko nzoshika ego. Donc DJ Oli yahoze ari
umwana w'Imana donc aririmba muri chorale mais yarapaganye ndi umwana w'Imana still ariko mu rusengero usanga utonda rimwe mu mwaka none ndakubaza kuririmba izi ndirimba bisigura ko napaganye non je dis bien ubwa mbere aririmba muri chorale mais non ntukiri muri chorale sinigeze nje imbere ngo ndirimbe muri église donc wavuze ati wari uzi ko un jour tu seras une grande star bavuga ati reka simave ngwa hasi genre mite mwinzi ahubwo sinzi ukuntu vyashitse burya nta kintu kibera ubusa gusa nari mfise timidité nyene narumva ko nashaka kwipresenter imbere ya église nyene nico kintu cahaba donc waritinya ego muga uwo guhasho y'abantu dans 4 millions ubu wogenda mapema sana urazi ikindi ndakundira kimwe ndakunda amatitre y'indirimbo zawe ni disa n'izabandi je te jure umve ngo yareka yari juste salutation donc ni ibititre biri un peu bizarre kandi bitesa genre bituma umuntu aba intéressé no kwinjira kuraba ari yitwa Muge Muge narayibonye kuri YouTube aha this guy urumva ni ndabigira kugira ngo bitera umuntu kuja kumviriza iyo ndirimbo nibwo bwenga afise murumva n'abandi mugende genre mube mwiga donc sindabwiye ngo mubikora nabi mwose afite stratégie donc mugi stratégie si ya bose merci beaucoup wazi kusana bruce melo tukoni entre ta brother arigeze kubimbwira voilà yabimbwiye kera bruce melo dakiduga nyene bon aconze niyo musa ubwo arabaye donc papa gentil comme ça shaka ko dusavyibushi reka duse ushaka nyene genre urakataye nyene uko nyene ndabaha nimero y'umutipe mu drag this guy is so cute not cute handsome ntimufate nayo kari cute kono kari finyore uyu mutipe ari finyore namukunze niyo mpamvu nguma ndumega ndi wow urara ntwave wawe kana iyo bengira mutama sindimwe azo kubona kari kiganiro gusa turiko turakora ni vibes gusa donc mugana navyo ko ntanga nimero yawe ntimuje kure gusa ko nisabye akanimero bwa mbere wese naragafise ariko no munsi ndarivuze telefone iri kuri ni giki cakugoye ni giki wicuza muri music ni biki donc kintu cangoye kandi kikingoye ni promotion ku bisanzwe gushikaho ngeze uno munsi vraiment ni nguvu nyinshi n'uburyo bwinshi ndashima Imana ko nafise akazi kabimfasha mu mugabo usanga usigaye uri vide umva anemo ni promotion kuva kuri step uriko kugera ku yindi kandi nubu ntibishemeye ndacayikeneye promotion ntirakwira nkuko ndabishaka kuko ndibaza promotion nkene yaba ndayifise yego ndabishima hagenda hunguka umuntu umwe ndunguka umuntu umwe television shaje kambona canke ibinyamakuru bishasha bikambona nivyo ndabishima mugabo ndashaka ko presque byose nkibikorera ngaha mu Burundi bishaka ko DJ Oli rero urumva promotion iracangoye ego cyo nicuza naco ico nicuza nuko kubona hari abantu que j'avais fait confiance nibaza ko peut-être que bazomfasha kugira ngo vyorohe ariko wumvirije indirimbo mu gihe uco vyumva neza ego nabandi bayumviriza urumva nari ni mvuga ni naka turazinanya ari hajya okay ni nayisora indirimbo bizokoroha zuca imfasha mugabo ukacusanga nibo bariko baraguca intege nibo bariko barakugira imitsi sinzi nyene biragoye nico kintu vraiment cambabaje cangoze ko cane bon birakunda kuba mu Burundi si wenyene genre ni by'abantu bose mbere nk'abasubira inyuma DJ Oli yatubwiye ko yahora ari umuproducteur warabihevye hanyuma why DJ Oli no mu DJ ou bien narigeze kuba ndi DJ nko muri 2011 2012 ariko mu nyuma ndabiheba ndabihagarika gatoyi ni nkuko nshobora kubisubiramo yego ndagusabye kuza kunyigisha ku DJ ko ndabikunda aho vyemera yego nta kibazo cyangwa ucumbwiye ati Jean dizanira byose iki tu vas me payer donc ayambwiye ati tu vas me payer 300 000 par mois j'ai dit oh est-ce que moi je vais te payer à ce service que tu m'as bon non je sais pas toi tu me dis oh yeah trop bivugana kandi bivuga non asa kwimbwira imbere ya kamera asa
jesha kubinyisha imbere ya kamera ku buryo mukuri kwishida nzohamagara afani ba Buja Hit. No kwigisha bikanyuma nka gwa devoir à domicile. Donc DJ Oli ushaka gushika cambere cyo ndashaka umuziki wanje ukura. Ndashaka ikintu nifuza cyane kumva ko DJ Oli ashobora gusohoka mu Burundi avuga ati uyu muntu n'umurundi ku muziki w'u Burundi. Ico kintu ndagishaka cyane kandi ko ndakunda musique ndakunda production naho nsa no yagaritse gato gusa je ndashaka kuguma muri musique hanyuma umuziki wanje ni wakora mu Burundi nkawusohokana ubu nuratangura kundiha ariko vuba ndibaza ndavyize ko ushobora kundiha hariho ugerageje kuraba ko umwaka ugenda hariho amatara mashasha avuka nubariho mugabo ugasanga bafise ikibazo c'amamoye abapeti benshi n'abapeti tusanga bazi kuririmba mugabo adashobora kuja muri studio impano zabo zikapfuka dushaka kugira maison de production kandi bizoshika ndabizi vraiment ndacizeye cyane bo kugira basi nshobore gufasha bake bashoboka ndabakorera indirimbo gratos. Wow, kuko ndibuka nige nahora nkora amabeat sindayivuze juste kugira ngo abantu babone ko meze neza nakora amabeat nta muntu narihisha beat suko zari mbi oya gusa nararyoherwa kumva ko hari umuntu aje akambwira ati shaka nkorere beat nkayikora. guys mumusengere no mujama may his dreams come true nuko nje ndabisavye vraiment. Amen, nizere ko bizoba ndavyizera cyane bizoba. Ku bantu batarabira muri hanze les filles diaspora ni mugira ikintu vraiment mugira ikintu mufashe donc il veut être participer quoi groupe y'aba diaspora navyumvise nabise ngo hariho groupe y'aba diaspora donc les filles raba ukuntu vraiment umuhensa mboy yaragiye ndamubatwaye c'est quoi oka no batwara na DJ Oli uvuze ikintu ca moyen donc dinegeze kumva yuko ufise sugar mami ufite sugar mami ariko ni muce mureka kumudraga ya afite umushuga mami donc ngo amusponsorize cyane kandi soon ngorana afite iPhone 11 urumva ngo aramusponsorize donc c'est vrai burya uwo muvugo kamunyereka donc nabaye nukuntu numye nyene uwo muvugo kamunyereka baba mwovyemera ko umutipe ameze nk'uyu yoba yumye vraiment kumerega biratandukanye David fraîcheur les filles vous voyez comment nimubona zirasanzwe ntababesha oya genda kuma mbimbere ya kamera murabe neza guhera sishika hejuru afise physique ça fait rêver murabe vraiment il fait rêver la bimwe la physique il fait rêver je vous jure kanishire ku isoko ari ku isoko vraiment hanyuma rumbajije abashuga mami vraiment oya nawo hari donc imiryango iruguruye qui veut entrer imiryango iruguruye n'akanimero ndagatanga hano munsi karibu cyane ako madame nashavure madame Oli arayo oya nawo hari donc he is single peut-être ngira ari ahantu byamunaniye kuvuga sino nawo hari urumva ikibi c'abastar baba keneye ko tuge les filles on va draguer ubizi gute ko twebwe tutarondera les filles mukazi wumvise ingene avuze Rwanda yavuze yuko ari ahantu yipoince genre elle veut pas parler jewe ndashobora kuba hari unabwiye muga agasanga peut-être agasanga DJ Oli siguyiwe akaba ari hariyo n'undi abona ati DJ Oli ni guyiwe urumva rero ni yipresenter ako je DJ Oli negeze kumwandikira rimwe aranga no kunyishura tiri nawe nyenda musavye émission ça fait un mois ndiko ndamusaba émission ndabeshe aratewe ndabeshe DJ Oli tugeze muri 2021 ego nikiye kintu wakoze donc muri 2020 kukumva yuko ana donc unavyibutse wowe nyene uritwe ngavuga ati est-ce que j'étais bête ou bien hein umenga ntagihari arukuri this guy is innocent nayo babwiye urazi gituma kubera ko jewe kenshi mu gukora ikintu ndabanza nkarindira nkavuga ni ikintu ngira nkore gute ico gituma rero cyusa bose mvuze ko ntakosho canke nakora ibintu bida misi yose nama nkora ibintu vyiza ariko nimba byo byarashitse gake kandi si muri 2020 ego Oli tumere nk'abarangiza donc
ni kihe ki niwo genre de fille uri apréféra akunda donc afise amafaranga afise iki ndazi Bon, apana amafaranga premièrement une fille qui se respecte kandi ari matira mu mutwe like azi icyo ashaka gushika ko mu buzima kandi ari propre hey les filles b'umwanda hari yego byo bon juste ni ku muntu muntu pas que ndikunda abacritica non les filles donc c'était juste une blague ariko ko ari avuga wacha ya mugagasha ko bari sale donc ne viens pas t'imaginer yego ni en fait en général ni ivyo yego ni nshaka kuvuga yego ni umukobwa udakunda genre nimba nivyo bigaruka handi nyene hariyo kandi abakobwa donc utiyumvamwo donc itere ya mbere umukobwa mbona yimonora no donc akunda umukobwa sans maquillage kwimonora jeno ndabishira muri sens yo kwiyambiza mukorogo dena nka tuge twiyambije ntutwemera cyane ntabyo ubona ndayibereke naca ndirimba karimbo kara different color one piece different c'est bon ni beauté naturelle mugabo igeze gute warubuze gute beauté naturelle isukuye nyene ukuntu donc deni nagusaba demande tu vas m'accepter donc wacha kunishira en attente ukavuga ati wowe ndagushiza aha ntaco nzoguha réponse ndayivuga imbere ya kamera vuga mburi tisaka oya bitaze gukorera neza mbaye ndashima urayisabiye ndaza kubisabira bien sûr urakoze vuba entre temps ndamuprefera vuba mukuntu akora iraryoshe zo kumugendera ryari muri Bujahid Bujahid music yarafite studio byakweri yego nzoza dutererana ivyiyumviro aziko nanje no mu beat maker tuce dukora ikintu gisanzara muri Bujava Olireka tugushimira nanje ndabashimiye cyane rwose bakote cyane naryo ukana ikibazo nawe ndagunyira nkwenga wonde ariko kumwe n'umukomedie wambwiye ko hari ibintu uzakumbariza inbox urumva turabandanye uyu Paris yawe karavuga ariko je sais pas ukuntu abikora genre nibindi mwe nyene nuko nyene mva meze sinzi nyene navyisanzemo yego turagushimiye cyane kandi bivuye ku mutima donc la famille Bujahid cyane dore ikiganiro cacu mwakoze kubana natwe mutibagira gukora subscribe kuri account ya DJ Oli mu supporting this guy no kuri an abikora fresh murakoze cyane dusabire subscribe natwe kuri Bujahid namwe kuri Bujahid mugire umva muve hariya muce muzi wanje mugire subscribe hanyuma donc kubashaka kuririmba mungere mugaruke muri Bujahid music hariyo studio donc ikabikora neza ndamusabiye promo Ibris mugenzi wacu Ibris grand frère ni grand frère turavuka none ko dusa nanje ngira ncamba petit frère non muchama ba grand frère mwese okay murakoze cyane yego